algoritme ntabwo ari umurozi, ntabwo ari umuntu, ni system iraho ikurikirana ivyo abantu bakunda, sivyo? Algoritme ntabwo ari umurozi, si umuntu araho ushobora kugira ati nkurikiranira ibintu ku oya, ni system yubatswe n'abahinga ijeje gukurikirana ivyo abantu bakunda. None algoritme ikora gute, imeze gute? Algoritme irabe bino bintu ku mu content creator, ikurabira ko video yawe, content yawe umuntu yafashe umwanya akayiraba akayiheza. Iyo umuntu afashe umwanya akaraba video yawe, content yawe akayiheza, algoritme iraheza ikavuga ati ino content iri très important kuko ndabona abantu bariko barayiraba bakayiheza, rero reka tuyihereze n'abandi, tumufasha no muntu tuyipushing gushika kure kuko turabona neza iyi video, iyi content iri très important. Iraraba ico bita returning, abantu bariko baragaruka baraba. Donc umuntu yaravye content yawe aravuga ati ijya content reka nsubireyo kuraba ijya content. Rero iyo umuntu agarutse kuraba content yawe, algoritme iravuga ati nivyo reka iyi content tuyifashe ishike kure. Ica gatatu na partage. Iyo abantu bariko bararaba content zawe bagasharinga, bagahereza abandi bagenzi, algoritme iravuga ati iyi content abantu bariko bagafata bakayiraba, barayiheza, barakora ama commentaire, barakora na like, ndetse ikindi kintu bariko barayipartage. Iyi content iyi iri très important. Rero reka tuyifashe ishike kure, ishikire benshi bashoboka kuko iyi content ni nziza. So rero nk'umu content creator gerageza ukore za video zituma abantu bafata umwanya bakaraba, bakicara bavuga ati reka turabe, ndetse bagakora na partage kuko algoritme ntabwo iraba izina ryawe, ntabwo ngo wowe ufise izina rikomeye ngo abantu barakuzi. Kandi algoritme ntiraba ngo wowe uracane mushasha ngo kubera ko ugicreate YouTube canke page Facebook ngo reka tukufashe. Content algoritme iraba umwanya abantu bamaze kuri content zawe, umwanya abantu bagaruka, ndetse na partage, amashare. So rero nimba abantu bagukunda, na algoritme iragukunda. So rero gerageza ukora ama content abantu bakeneye, abantu bishimira, kuko bazovuga ati ino content, algoritme izokwishira ivuga ati ino content ni nziza. Algoritme rero igufasha, iragufasha kugushikana kure. Algoritme rero ni nziza ku bantu b'abakozi, ku bantu bakora ibintu abantu bakabikunda. Wari nimba ukora content umuntu ataka kugusakaraba gatoyi nk'amasegonda nka 5 10 20 n'umunota ntunakwira akaca yigira, na algoritme iyo content ntanguvuzi iza kuyishiramo kubera kirabona yuko ntabwo abantu bariko barishishikaza ngo bayirabe, ntabwo bariko barayikora ama partage. Algoritme ivuga ati ni ikintu nyene kiraho, natwe turagitaye kuko n'abantu bariko barakiraba bariko baragita ntikinewe, nta kamaro gifise, nato kiriko kirigisha abantu. So rero gerageza ukore content zituma abantu baza kugukurikirana. Aho hantu abantu bazovuga ati uyu muntu nuwo kugirane no gukurikirana. So amatrick nkaye ntahantu zoyakura ni kuri Nasa Star TV. Kora partage, commentaire, tubwire ati twe tuvyumva uko canke tubwire kino kintu kugira ngo tuze tubibabwire. Partage, commentaire na subscribe kugira ngo utibage gutyona no kukakenge kugira ngo content zacu uzura zironka ku mwanya. So murakoze cyane, muri kumwe na Nasa Lighton.